wa mudamu we, yawe wa mupapa, wowe udandaza, wowe uri kure mu mahanga ya kure, wowe uri kurankurikirana, wowe uri mu gihugu cy'u Burundi, wowe uri muri situation itabaho, wowe numenga kabaye, wowe numenga ntibigishoboka, oya gumana n'Imana yawe. Turabahaye kaze mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pastor Nduwimana Joseph n'amashimwe n'umunezero ko dusubiye guronka ingene dusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusangira teme yayo canke intumbero yayo ni kugumana n'Imana. None wo muva ko ukaja hehe? None ni wava ko wakuremye wishimiye nde atakuremye? Uwakuremye akakubumba, akakuzigama, akagukuza, akakugeza aho yakugejeje. Ninde wundi yashoboye kugukorera iby'Imana yagukoreye? Ninde? Na mama wawe ntavyo yoshobora. Afise ameza gutwara mu nda, afise imyaka kurera ahandi akakureka. None ninde wundi muntu havuye Imana hakava abavyeyi? Uwundi muntu ninde? Umudamu wawe muzobana igihe cyose, ariko nagomba ndakubwire naho mwagiraniye amasezerano yo kubana ibihe byose, umwe azopfa uwundi asigare, ntimuzojyana umunsi umwe. Umwe wese ashobora kuja mu muriro canke mu ijuru. Umviriza mwene data, gumana n'Imana nidahinduka. Twabonye abadamu bahinduka, twabonye abavyeyi bahinduka abana babo, twabonye imiryango ihinduka, twabonye umubiri uhinduka umuntu, twabonye amafaranga ahinduka umuntu, twabonye imiryango ihinduka, twabonye abantu bagiriye neza abandi babahinduka, ariko turafise udahindagurika. Numwe gusa ni Yesu Kristo yadupfiriye ku musaraba. Numwe gusa ni Imana yo mu ijuru ikurema kandi gufite uyu mugambi mwiza. Haleluya. Reka dusome hariya mu gitabo cy'Itanguriro igice cyaho cya 41, turasoma ku murongo waho wa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Maze Farao atuma guhamagara Yosefu, bamuturumbura mu ibohero n'ingoga. Imana nishimwe. Hano nsomye amajambo meza cyane. Farao yaturumbuye mu ibohero Yosefu, kandi Farao niwe yari yamufunze. Bibiliya itwereka neza ko uyu mugabo yitwa Yosefu yagumanye n'Imana. Aragurishwa, ahindukwa n'abo bavukana, agumana n'Imana. Aja mu gihugu cya kure, bamutwara ari nyagano, agumana n'Imana. Muka Potifara aramudendereza, agumana n'Imana. Aja mu gasho, agumana n'Imana. Bibiliya ivuga ngo Imana ishiraho impamvu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ishiraho impamvu ituma Yosefu aturumbugwa mu ibohero, baramujana baramumosha. Nasomye ijambo ryiza ugeze ku murongo waho wa 37, hanezereje cyane. Iyo nama ishimwa na Farao n'abishikira biwe bose. Farao abaza abishikira biwe ati, twokura he umuntu ameze nk'uyu arimwe impwemu y'Imana? Imana nishimwe. Ewe kugumana n'Imana. Haleluya. Iyo umuntu agumanye n'Imana agira impwemu y'Imana. Iyo umuntu agumanye n'Imana agira igikundiro. Abakwanse n'abagufunze n'abakuvuze nabi bashobora kurementanya, ariko ndabona Farao ategetse ngo Yosefu bamuturumbure mu ibohero. Ageze kwa Potifa, ageze kuturumbugwa mu ibohero, uwari yamufungishije umugore wiwe akogwa n'isoni. Kubera iki? Yosefu yari yagumanye n'Imana. Ageze mu ibohero acaraganza, akogwa mu ibohero abaministre wa mbere. Kugumana n'Imana ntacyo bisa, kugumana n'Imana ntacyo bingana, kugumana n'Imana nta hantu utogera. Ushobora kuvundagara kabisa bikaboneka ko wavundagaye, ariko ntacyo bitwaye. Niwagumana n'Imana, Imana yo mu ijuru ntizovumbagara. Nitavumbagara nawe ntuzovumbagara, nitakogwa n'isoni nawe ntuzokogwa n'isoni. Haleluya, haleluya, haleluya. Gerageza mu ngorane zose urimo urabe kuri kumwe n'Imana mwene data. Niwasanga uri kumwe n'Imana, ntucike ivutu, ntiwihebure, ntiwiganyire, nturambigwe, nturanduke umutima, ntuvuge ngo kabaye. Oya, haracyari ibihe byo gutabazi, haracyari ibihe byo kugirirwa neza n'Imana. Nimba uri kuragendana n'Imana mwene data, gumana n'Imana wa mukobwa we. Hari abakobwa benshi bagumanye n'abantu, inyuma yaho bahura n'ingorane. Yawe wa mudamu we, yawe wa mupapa, wowe udandaza, wowe uri kure mu mahanga ya kure, wowe uri kurankurikirana, wowe uri mu gihugu cy'u Burundi, wowe uri muri situation itabaho, wowe numenga kabaye, wowe numenga ntibigishoboka, oya gumana n'Imana yawe. Haleluya. Ndabona ngo amaze kugumana n'Imana Yosefu ibintu birahinduka. Haleluya.
haleluya. Imana akorera iramwibuka, Imana iri muri we iragendera muri we, igendera mu bamuhiga n'abamugwanya. Nagomba ndakubwira Imana yari yarahiye nizokogwa n'isoni kandi ntizoguheba. Yiha ikibanza mu mutima wawe, sohora ibintu byose, sohora ibintu byose mu mutima cyangwa mu ngeso zawe cyangwa mu kamere kawe, ibintu bituma uvana n'Imana, umatane n'Imana. Ndakubwira ngo Imana wakoreye cyangwa wubashe cyangwa wagumanye nayo igiye kugaragara, ariko niwayikurako nta butabazi n'urupfu no gupfa. None kuyivuyeko uroyehe, none kuyihebye uroyehe. Yo Imana igutabare, ugumane n'Imana. Mana atabare uyu muntu, agumane n'Imana, amenya yuko atawundi mutabaza hari. Nkuko umuririmbyi yaririmbye mu bihe bigoye n'amagorwa, reka umuhe umutima wo kugumana nawe naho bose isi yose yoba yamuhagurukiye. Mana muhe kugumana nawe, ndagushimiye kumuhaye kugumana nawe mu izina ry'Umwami Yesu, amen.